nta bwenge bubaho hatari ijambo ry'Imana. Bose baba bari bihenze cyane, naho bakwandika ibitabo byinshi, bakandika ibiri kuzimu n'ibiri mu mazi n'ibiri hejuru, bakandika ibihingurwa, bakandika ibitandukanye. Atajambo ry'Imana c'est toujours la folie, buguma ari ubuntu bw'ubupfu, kuko ngo Imana yahisemo yuko ubwenge bw'isi ibuhindura ubupfu. Twarabibonye kwa Mungu yuko ijambo ry'Imana ritwereka ngo hariho ibyitwa ubwenge ngo bw'abantu, bw'isi, bw'abadayimoni, ariko kandi hariho ubundi bwenge nyabwo. Ubwo ngo ni ubwenge buva ku Mana. Imana ishimwe cyane, Yesu ashimwe. Rero abanyabwenge batonze nibatonde, ariko ubwenge bw'ukuri bugirira ikimazi nyenebwo ni ubwenge buva ku Mana. Imana ihabwe icubahiro cyane. Haleluya, Yesu ashimwe. Rero hari ayo majambo tuhejeje kubona, numva ngomba gusigura gatoya. Turafise ingene twigishijwe icari cyo kwihana, abiga inyigisho z'ijambo ry'Imana muri Bon Berger. Turafise ukuntu twize ijambo ry'Imana muri byo twita lundi vendredi na hamwe. Iryo jambo abihana bararizi, abizi byo kwihana barabizi. Ijambo ryitwa metanoia, abantu bize muri lundi vendredi ngaha bararizi, mwaragibagiye azoba ari kubera nyine mutarishize ku mutima. Ariko numva shaka kubisigura mu majambo y'ubutumwa bwiza bw'uno munsi, nkuko jewe nka mwene so asanzwe nanje no bisigura. Ngomba gutanga isiguro zishika zine. Kwihana no guca bugufi. Kwihana ni iki? No guca bugufi, ugahagarika kumera nk'uko wifuza wewe ubwawe, kugira ngo umere nk'uko ijambo ry'Imana ribigutegereza. Dr. Kwihana bamba ataguca bugufi, kwihana ntikubaho. Kandi si ugutuna amabega, nta nuko ari kwigirisha cyane ko wunamye imbere y'abantu. No. Uko kwemera ngo ndahagaritse gukora ibintu uko nishakira, ndahagaritse gukora ibintu uko abagenzi babishaka, uko abo nkunda babishaka, ndahagaritse kubaho nk'uko abandi basanzwe babigenza. Ngomba kubaho nk'uko ijambo ry'Imana ribintegereza, ngomba kugenda nk'uko ijambo ry'Imana ribinsaba. Ivyo birazana ubushobozi bwinshi bwo kubohoka, birazana ubushobozi bwinshi bwo kugendana n'Imana. Aleluya. Rero kwihana harimo kuvuga ngo je kubwanje navyumvuku, ariko simpise mw'ivy'iwanje, numva shaka kumvira ivy'ijambo ry'Imana rimbwira. Ndahagaritse kubaho nk'uko ndabishaka, mpisemwo kubaho nk'uko ijambo ry'Imana ribishaka. Kandi ivyo nivyo vyitwa kumvira. Nayo ubundi ngo bari uburiganya, byo bari uburyarya bwo guhenda Imana ngo turayemera, ngo turayizera. Umuntu wemera n'ivyo avuga. Amen. Yesu ashimwe. Rero ikambandana isiguro ya kabiri, kwihana no kumenya ko icyaha ari kibi ukakireka. Mana ishimwe cyane, kuko ntibihagije kwakira ijambo ry'Imana cyangwa kuvuga ngo ndaretse ibi, ariko birakenewe kumenya ngo naho byampesha inyungu, naho nakora amafobiye nkunguka. Hari abakora amafobiye, inoti z'ipirate kugira baronke amahera, baronke ne babaho. Naho nabesha ngatunga umuryango, naho nasambana bikampesha inoti, naho nagendana n'abagenzi babi kugira ngo baze baransororera, naho naronka amanota mbanje kuvyiba. Ibi bintu ni bibi, kandi sinshaka gufata inzira y'ikibi. Kumenya ngo ni bibi, icyaha ni kibi, ntarinze kwisunga ingaruka zavyo, kuko rimwe
rimwe uburorero umenga uwivye agafatwa agapfungwa, umenga niwe wenyene musuma gusumba uwivye agaca atoroka ntibamubona aho yaciye. Uruvyaro rwawe nimba ari kurwa gatatu nimba ari kurwa kane rwamana ivyago, barashikirwa n'ibintu biteye ubwoba bibishe, akarundanya itunga mbaye umusiguzi atazi uzorirya, mugabo yaje kurirundanya azi ngo yarundiye abana biwe, bakajana ko n'inkota bakicana, ryatunga rigatwarwa n'abacamanza babi. Hariho inkurikizi zishoka ziboneka, hariho n'izidashoka ziboneka, ariko Bibiliya bivuga neza ngo hariho ibibi bikurikira umuntu ubwo nyene, hariho ibiza imbere yiwe, hariho n'ibiza inyuma yiwe, kandi byose ni bibi. Yesu adufashe cyane. Rero icyaha kukimenya ko ari kibi utarinze kuraba ingaruka z'ubunyo honyene, kuko uzi ko ari bibi n'umutima wawe ukwagiriza, niyo ubikora utagomba ko abandi babimenya, hanyuma niyo wowe ugomba ko babimenya, urumva ko ari ugushirukanya, urabyumva ko hari ubundi butumwa bunyuranye n'ivyiyumviro byawe n'imigambi ufise. Ibyo bintu ukwiye kuvyihana mu izina rya Yesu. Insiguro ya gatatu, kwihana no gutahura kwicara kigutandukanya n'Imana kandi uyikeneye, ugaca ufata ingingo y'ukwiyuzuza nayo mu kuyisaba imbabazi biciye mu kimazi ca Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Kwihana birava mu mutima umenya ngo ibi bintu ndabirimwe sinonywana n'Imana, ariko vyongeye ndakeneye Imana. Rero Mana akantandukana nawe, misemwo kubireka, mugabo twe nawe tuba inshuti. Misemwo kubireka, hanyuma ntibyokunda gupfa kubireka gutyo, kuko ingero y'icyaha n'urupfu. Uburyo bwo kubireka no gusaba imbabazi, ukozwa n'amaraso ya Yesu Kristo, kuko Yesu yagutangiye ikimazi ngo niwaramuka wizeye ntuhanwe uharigwe. Mani habwe icubahiro. Ibindi byaha byose canke imbere y'abandi batunganya bose, iyo umaze kwagirwa n'ivyo wakoze, baca basoma itegeko rijanye n'igihano bene uyo muntu yakoze ico cyaha ahanwa, hanyuma ugaca ugihabwa. Ariko imbere y'Imana biciye muri Yesu Kristo n'ikimazi ciwe, biciye aho gusomerwa ingingo iguhana, usomerwa ingingo iguharira. Ubwo buntu ababwirengagiza sinzi ikindi kizobakiza, ubwo buntu ababwihojeje sinzi kizobatabara. Kwisigura cyane ntibizodutabara, kwirengagiza ntibizodutabara, kugerageza kwigira mwiza kandi ubizi ko wapfuye indani ntibizodutabara. No, ikintu ni kimwe, no guca mu nzira Imana yaciye, yitwa kwihana biciye mu kimazi ca Yesu Kristo. Amen. Insiguro ya kane iva muri iri jambo rya gatatu, kwihana no gutahura ikimazi ca Kristo. Gutahura ko cyatumye Yesu apfa atari udukino yari kwaragira, ntiyari muri Jeux Olympiques z'abapfira ku musaraba, ntiyari mu mahiganwa y'abantu bazi gupfa bihanganye. No, Yesu ntiyapfuye kubera yuko ariyamiza. Il ne s'amusait pas. Oya, ntiyari ko arya umunyenga. Yesu ntiyemeye gupfa kugira yerekane ko ari umuhanga, sivyo yarimwo. Yesu yemeye gupfa mu guca bugufi kunini ngo rongere inzira batari guharirwa baharirwe. Mumuvugirize impundu, arabibereye ababishaka. Kwihana no gutahura ikimazi ca Kristo, kwihana no gutahura ngo ko Kristo yapfuye ngo mparigwe, ndaguma mu vyaha, ndaguma ntsindwa kubera iki? Ko Yesu yandihiye, ndaza kuguma mu rutonde rw'abatarihiwe kubera iki? Ndashaka nanje kwinjira mu mugabane w'abahariwe. Ugafata ubwo buhizi
ukicagagura ukinjira mu mbabazi z'Imana, kandi ibyo bizogushikana mu ijuru. Niyo nzira yonyene. Naho Yesu yavugiye ngo umuntu nataca muri jewe ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Yarabivuze avuga ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Imana ishimwe. Ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nishobora gushika kuri data udaciye kuri jewe. Imana ishimwe cyane. Ntibikunda. Sikindi ariko aravuga. Ariko avuga ngo hari abahanga benshi mu isi, ngo mugabo umuhanga baruta ngo ni jewe. Yabivuga mu guca bugufi kunini, kandi mu by'ukuri ntiyohiganwa n'abahanga bo mu isi kuko niwe yabaremye. Ni Imana ubwayo yigize umuntu, akwiye gushimwa n'icubahiro. Rero Bibiliya irasemerera, nimwihane umuntu wese areka inzira yiwe mbi. Nimwihane murondere Uhoraho bigishoboka ko abonwa. Nimwihane mwambi imbuto zikwiranye n'ukwihana. Ibintu byo kwihana kw'amajambo sibyo. Nanje narihanye, nanje senga hariya, ibyo sibyo. Gusenga hariya turabikunze, turabigushimiye, mugabo gusenga hariya bikwiye guhabwa agaciro n'imbuto zikwiranye n'ukwihana. Nivyo byonyene bizovuga ngo wewe naho utabivuze urafise ahantu usengera havuga ivyo kwihana. Mana ishimwe. Haleluya. Tukuru uburyarya. Yesu aranga uburyarya. Nivyo vyatumye atemeranya n'abafarisayo, kuko yabavugira ibintu banyegeza. Akababwira ati mwebwe mumeze nk'imva zikuyengeje kwingwa. Ari imva ziriko amakaro meza mw'abantu baziryamye mw'abanyakibi, abarozi, abicanyi, abasambanyi, bagakura abatwaye amatungo y'abandi. Imva ziriko amakaro meza. Nivyo Yesu yavuga. Mwebwe mumeze nk'imva zikuyengeje kwingwa, mugabo indani hari ibinuka. Yaranga uburyarya, n'ubu aracabwanka, ntahinduka. Yesu ntahinduka. Haleluya. Rero kwihana, tukama imbuto zikwiranye n'ukwihana. Yesu ashimwe. Uvuze ko wihanye ubwicanyi, ukwiye guhagarika kwicana nyene. Uvuze ko wihanye gukorora inda, ukwiye guhagarika n'ingene wabitanguye. Uvuze ko wihanye kubesha, ukwiye kuva nyene uvyumviye. Uyu munsi nyene uvuga ukuri. Bibiliya ivuga mu Migani 8:13 ngo ndashaka kuba nihenze gatoya. Havuga ngo umuntu niyihana ibyaha vyiwe akabireka azogirirwa ikigo, ariko natavyihana ntazobona umugisha. Harimo kwihana no kubireka. Mana ishimwe cyane. Amen. Ni kwihana no kubireka birajana. Haleluya. Ngiriwe uri hafi yawe kwihana no kubireka birajana. Haleluya. Nuguhindukira ukareka inzira wari ufashe ukayiheba, ugafata inzira wari wahaye umugongo nshasha y'ukugororoka. Wahora witwa umunyakinyoma ukitwa umunyakuri. Amazina anyuranye. Bantu b'Imana, impemburo umuntu akeneye, impemburo imiryango yacu ikeneye, impemburo ubuzi bw'abantu bukeneye, impemburo isi ikeneye, impemburo abantu dukeneye iri mu ijambo ryitwa kwihana byimazeyo. Mana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Rero nimwihane mwami imbuto zikwiranye no kwihana. Nimwihane mukora iby'iryo jambo, niko Bibiliya ivuga. Kuko ngo umuntu adakora iby'ijambo ry'Imana rivuga ngo ni umuntu umukehabwenge. Agereranywa n'umuntu w'umukehabwenge ngo afata kubaka inzu yiwe ku musenyi unyerera.
ariko ngo umuntu yumva ijambo ry'Imana akarishira mu ngiro akarigenderamo, ivyo uvuye hano wumvise ukabigenderamo, aho niho honyine Imana ivuga kuri umunyabwenge, umwaka w'ubwenge. Matayo 7:24 niko hatubarira umuntu yumva ijambo ry'Imana akarigenderamo, only him, uyu wenyene niwe yitwa umunyabwenge. Mana ishimwe cyane. Ariko utarigenderamo agereranywa, urazi mu Congereza avuga ngo ni foolish man, umutabwenge. Yesu adufashe cyane. Ndabifurije umwaka w'ubwenge mu izina rya Yesu. 2022 umwaka w'ubwenge. Haleluya. Intango y'ubwenge no kubaha uhoraho, kandi kuva mu vyaha niko gutahura. Nayo ubundi urazimagirika, ayo gucufata n'icureka. Ibyaha n'ibiyovyabwenge ndababwira gusumba urumogi. Mbega urumogi hajya niyo droge kazi, hari ayandi madroge akazi. Ibyaha ibiyovyabwenge byo rwego rwo hejuru. Je narabigenzuye nsanga igihe cyose nakoze ibyaha nari kijuju, kandi nta n'uwonwenga kuko nta n'umwe yabikoze ari njabwenge. Uwabikoze wese niyatora kenge azosanga yarasaranyagi. Jengera nico gituma hari ahantu nasomye kuri Google mu ntara zitatu, hanyuma bagomba kuraba bijanye n'ingwara zo mu mutwe, wasanga abantu bashika 70% kandi muri izo ntara iyo turi mwirimwo 70% ngo bafise ibimenyetso by'abakehabwenge. Sinibaza ko ari ibindi ibyaha n'ibisazi, je te jure. Ibyaha n'ibisazi nari kindi bishoboye. Ibyaha n'ibisazi byari byo byose, biba bito biba binini. Ibyaha n'ibisazi utoya kenge niho ubimenya ko warusa. Twakira umwaka w'ubwenge mu izina rya Yesu. Isi iradandabagirana kandi igeze mu bibi binini, nta nuko nibaza ko izohava ihindura. Mugabo umwe aridobora akayivamo akifatanya n'ijuru, uwundi akidobora muri Yesu birakunda, uwihanye wese biramushobokera. Imana ihabwe icubahiro cyane. Amen. Mwihane. Haleluya. Mukore ivy'iryo jambo, mwihane mutandukane n'abanyakibi, niko ijambo ry'Imana ritubwira mu Bifilipi 3. Reka ndahasome Abifilipi 3:2. Kete ryandikiwe Abifilipi 3 n'ayandi majambo menshi arabivuga, nuko tutoyasomera rimwe. Mwirinde zambwa, mwirinde za nkozi z'ibibi, mwirinde bamwe bikebagura. Imana ihabwe icubahiro cyane. Turi kumwe. Mwirinde zambwa, wibaza ko ari za rujongo. Imana nyene kuvuga ijambo, umviriza. Heureusement hariho amahirwe, nta n'umwe yadomweko ngo wewe niki harajwe ngo ni wewe urimbwa. Oya, umuntu niwe yiklasa akishira muri izo mbwa cyangwa akivanamo. Haleluya. Ariko Imana iravuga ngo mwirinde zambwa, mwirinde za nkozi z'ibibi, mwirinde bamwe bikebagura. Mbega bikebagura bashaka iki? Bariko bacapa iki ku mibiri yabo? Mwirinde. Rero
ngo mwihane mwitandukanye n'abanyakibi. Mu Bikorinto haratubwira ngo ntimuzimire kubana n'ababi konona ingeso nziza. Ntimuzimire kubana n'ababi konona ingeso nziza. Plus uko ugumana n'abantu bafite ibyumviro bipfuye, uzosanga nawe warafashwe, ntuzona bivamo, uzosanga nawe warafashwe nabyo, ariko kwitandukanya nabo bizogufasha. Ikindi, mwihane mube maso musenge. Luka 21:36. Manishimwe cyane. Mwihane mube maso musenge. Ijambo ry'Imana ritwereka muri ayo majambo yuko mu gusenga, manishimwe cyane, mu gusenga niho honyine ngo tuzoshobora kwikiza amabi agomba kuza. Yesu ashimwe cyane. Niho tuzoshobora kwikiza amabi agomba kuza. Ikindi, Yesu ashimwe, muri Matayo 25 umurongo wa 1 ugeza ku wa 4, urashobora kubandanya ugeza ku 11. Mugabo umurongo wa 1 ugeza ku wa 4 haratubwira abigeme b'imico ibiri, umugumwe w'abanyabwenge n'umugumwe w'abajujuta. Muri abo bigeme abafise ubwenge barukwabo ngo n'abantu barindiriye umukwe bafise n'amatara arimwo amavuta. Ariko kandi wari uwundi mugwi w'abigeme bajujuta barindiriye umukwe mugabo bafise amatara batazanye amavuta. Iyo ijambo ry'Imana tubwira ngo musenge, riba ritubwiye ngo mugiranire ubusabane n'Imana, kandi riba ritubwiye ngo muzure mpwemu yera. Nta gusenga ata mpwemu, kuko Bibiliya ivuga ngo igihe kiraje kandi kirashitse abasenga data b'ukuri bazomusenga mu kuri no mu mpwemu. Ngirira uri hafi yawe, nimba ushaka gusenga urakeneye mpwemu yera. Subira umumbwira uti kugira uhabwe mpwemu yera nawe bisabwa kwihana. Haleluya. Mpwemu yera ntameze nk'umusore atagira ubwenge acagura igikobwa icyo ari cyo cyose. Kuko mpwemu yera ariko arondera umugeni, kandi umugeni bazobana. Rero nameze nk'umuhungu w'imboregwa avuvudikana icyo yasanze mu kabare, akibagira yuko munsi bajanye mu rugo bose bazohurira mu kabare, urugo rukisigarana. Mpwemu yera aciye ubwenge, mpwemu yera niwe bwenge, mpwemu yera niwe Mana, ntavuvudikana byose ngo ave kuza ku muntu. Birasabwa kwihana ukaba icyaremwe gishaje. Ababishinye kw'ivyitwa kwihana baherutse binjira mu isengero bagaca bahagarika ubuzima bwo gutungana. Abo nabo nyene barabizi yuko ako kabanga kitwa mpwemu yera bakumvira kure. Ariko kandi ababihaye agaciro barabizi ngene mpwemu yera babereye umugenzi n'umubanyi wa misi yose ijoro n'umurango. Mbere Bibiliya ivuga ngo ivyagezwe vy'Uhoraho bizoguteramira, uryamye usinziriye wikanguye usange muri kumwe, kandi ugenda mu nzira usange muri kumwe kubwa mpwemu yera. Haleluya. Si mu bihe bimwe bimwe gusa Imana yaronse akaryo ko kubana n'umuntu yemeye kwihana muri mpwemu wayo yera, kugira ngo abane nawe mu bihe byose byo kubaho kwiwe. Mu Bitesalonika bavuga ngo tubaneho nawe tukiriho mu mubiri n'igihe tuzowuviramo. Haleluya. Ikindi, mwihane murire muboroge, kuko umunsi uteye ubwoba ugiye kuza. Mwihane murire muboroge. Muri Yakobo 4 umurongo w'9 twosoma duhereye ku 8. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muri Yakobo 4 murongo w'8-9, mwiyegereza Imana nayo izobegera. Yemwe banyabyaha nimukarabe, yemwe ab'imitima ibiri nimwiyeze
imitima, mubabare, muboroge, murire, ibitwengo vyanyu bihinduka amaborogo, umunezero uhinduka umubabaro. Amen. Yesu ashimwe cyane. Mwihane, murire, muboroge. Mbaye muvukanye ari hano, abantu basigaye bagira ngo bagiye kwihana, agahaguruka ngo ariko arihana, ariko arigorora yayuza. Reka guhenda abantu. Nta muntu yihana ikintu abona ko cyari kiko kimujana mu muriro ngo abigire yigonyonzora, ararira gatakamba, nta vy'abagabo nta vy'abagore. Ararira kuko menye neza ko aciriwe kwiteka bitewe n'icaha ciwe. Ararira gatakamba, ikakwihenda. Saba Imana iguhumura amaso, ikwereke ububi bw'icaha, ubone kwihana nyako. Nta kwihana k'ukuri kuba guhari, kandi umuntu atagize ukwihana k'ukuri nta no guharirwa ko aronka, kandi iyo hatabaye uguharirwa nta no kubohoka kuza. Uzoguma uri umwivyi, wahora uri umwivyi, uzoguma ubeshi, uzoguma ukora bya bindi. Ushobora kugerageza discipline nk'abantu bo mw'isi, ariko iyo discipline ntitabara. Kwihana niko kubohora abantu. Imana ihabwe icubahiro. Murire, muboroge. Namwe bitahura ko hariho umunsi w'amateka urindiriye abantu batihanye, batavuye mu vyaha vyabo. Mbere ngo hari n'abazobwira ngo mvi ruhande mwabakora ibiziramo, bishishitira bigira ngo nabiwe, ariko ko batihanye bazobabwira ngo mvi ruhande mwabakora ibiziramwe. Abantu basigaye bafise ivyaha bagira ibisheri, kandi ntibitanguye ubu, vyaramyeho. Mugabo mbwire gito canje gito c'uwundi cumvireho. Cyanyuma, mwihane, ibihe vy'impemburo bibone kubazako. Mwihane, ibihe vy'impemburo bibone uko bibazako. Ya mpemburo y'impemu, ya mpemburo y'umushaha, ya mpemburo y'umubiri ibone uko iza. Imana ishimwe cyane. Alleluia. Nabonye nutse filme documentaire ya ahantu habaye ikanguro muri Amerika y'Epfo. Igihe kimwe habaye ikanguro, bantu barihana, kandi iryo kanguro ryaratwaye ikiguzi kuko watanguye kuvuga ubutumwa bwiza n'inkomezi nyinshi, baramwishe. Babaza abakobwa biwe bati, none mwebwe biraboroheye kuguma muvuga ubutumwa bwiza kandi papa wanyu bamwishe bamuhora ico? Nabo bati, ntitwiteguye gupfa vyonyene uko gupfa biroroshe, ahubwo twiteguye kubaho ku bwa Kristo. Ngo kuko twiyumvira yuko gupfa ku bwa Kristo tukavaho vyoroshe gusumba kubaho ku bwa Kristo. Aho hantu hari abantu bameze uko, bari basigaye batera igitunguru c'ipwaro kikareha n'aka kantu mubona, kikareha n'aka urukaroti rukaza rufise ubunini burengeye cane gose, bungana nk'uku, kirekire gutya, ata mwavu bashitse. Impemburo, umve, ivyo ntivyabaye, si ibintu vyo kuryosha inkuru, ni ibintu vyabaye. Imirima yabo irabatera ubwoba, barayugara kuko babuze abo bapfunga. Barugara amaprison, abantu bose bagiye ku murongo. Mana ntinaniwe, ariko abihana bari hehe? Umuntu arihana rendi kurikira akaba yabihevye, akihana kuwa kane, kuwa gatanu akaba yagiye mu bindi, agahindura iforoma gusa y'ingene akora ico caha. Twihane, ibihe vy'impemburo bibona uko bitozako. Impwemu yacu irakeneye impwemu yera. Imishaha yacu irakeneye gukurwamwo vya bintu biyiryamyemo. Abatari bake barimwo kwihebura, abatari bake barimwo umubabaro, abatari bake barimwo ibikomere, abatari bake barimwo gutahura kubi, abatari bake barimwo ivyumviro biyerera, abatari bake bameze nk'abari imbere yo kumenya Kristo, ariko mpwemu yera aje muri mpwemu yacu biturutse
biturutse mu kwihana no guhembuka, ivyiyumviro bibi birahava, ukwicurikira kurahava, inkomezi zikaza, umubiri ukavyibuha. Imana ihabwe icubahiro. Usengere ingabire za mpwemu yera zizokuza ko bivuye ngaho. Usengere icamwa ca mpwemu yera kizokuza ko biciye ngaho. Amahoro, umunezero, ingeso nziza, kwirinda, kwihangana, urukundo, imbabazi bizoza kuko hariho uguhembuka. Duce bugufi dusenge. Uragomba kwihana, ushire ikiganza cawe hejuru. Urafise ibintu ukwiye kwihana? Ndabona abashitsi ibiganza hejuru. Shira ikiganza cawe hejuru. Simvuze ngo uragomba gukizwa, mvuze ngo uragomba kwihana. Shira ikiganza cawe hejuru. Twuname imbere y'Imana. Ureke mpwemu yera ajanjagurane n'ububegito bwa Satani bukubamo. Ntibajanjagurana, arajanjagura. Wewe ni wajanjagura ububegito bwa Satani bwihishije mu kameremere, bwihishije mu bukene bwawe, bwihishije mu mubano mubi wagize, bwihishije mu bikomere watewe, bwihishije mu ngorane n'intambara ziri mu isi, mugabo bikagukura ku Mana. Bakirije ibiganza byabo, ube hasi dusenge. Imana ibaheze. Numva ngomba kubwira abantu bari mu nzu y'Imana, mugomba kwihana iki kintu. Nimwumvirize ico arico. Bagomba kwihana ukutihana. Umuntu akora ibintu akagendana ibintu umwaka umwe, ibiri, amezi abiri, atatu, iminsi 4, 5, ubizi ko ico kintu ari kibi, hanyuma kandi ugafata ingingo zo kubandanya ukakigumamwo ari kibi. Ukwiye kwihana umutima utihana. Bwira Imana uti ndi umuntu atihana, mbabarira ukutihana, umutima mushasha, ndi umuntu yishishitira, ndi umuntu yishira heza, ndi umuntu bene uyo. Mana mbabarira. Hanyuma kandi abandi niwiyumvire, mbega nta buzima ubayemwo wategerezwa kuvamo. Tahura ikimazi ca Kristo, saba imbabazi biciye muri Yesu Kristo, wegera intebe y'Imana y'ubuntu bwayo. Dutangura umwaka wihanye. Haleluya. Dutangura umwaka utanguye bishaje. Wowe ufise ukutumvira, wowe ufise ubugarariji, wowe ufise ukugayana, wowe ufise ugufata abandi minenegwe, wowe ufise kwikunda ugahagarika kwiyumvira ku bandi. Ivyo biranyuranye n'iki jambo ry'Imana rivuga. Wowe ufise gufata minenegwe ivy'ubwami bw'Imana, wowe ufise kudaha agaciro ijambo ry'Imana rivuga, wowe ubaye mu buzima budaha akanya ijambo ry'Imana. Urazi gusoma ariko urutwa n'ubutazi gusoma. Ufise amahera yo kugura Bibiliya ntayugura, urayigura ntuyisome. Uhaye akarya umubiri, wimya akaryo mpwemu yera. Abandi baravyuka bagasenga bakisonzesha bakagira iki, wewe urakomeye ufise amagara yose ariko navyo. Niwihana kutarondera Imana, niwihana umwete muke. Aho niho havuka ubundi bwoko bw'icaha. Ntiwavuga ngo nta vyaha uzokora, ahubwo uzobikora utanabizi, kuko wakengereye ivya mbere, nta n'ivya kabiri wohabwa. Wabaye umwizigirwa mu vyoroheje, vya mbere vyigishwa, niwe wenyene azomenya n'ibindi, akigishwa n'ibindi. Muntu w'Imana, shira umutima ku Mana, ushika imbere yayo, waga amavi hasi, umutima wawe utakamba, urire, uboroge. Isi iri habi. Ufate ubuzima nk'ubwo, ureke bube bwawe, buhora butunganye kandi
gutunganya ingeso zabo. Abantu benshi barahaye agaciro ibindi, barakoma amashi mu ndirimbo, ariko hashikiriwe ijambo ry'Imana siho bari. Bacatangura iyindi migambi. Oya, ntugokengera ijambo ry'Imana ngo uvuge kuri umuntu w'Imana. Imana niyo nyene ijambo. Muhiri wawe suzuma ingene ubayeho, raba ingene uharira abandi. Imana yo guharira nk'uko wahariye wobishima. Birondere neza, shira umutima ku Mana uhashike. Suzuma ko ijambo ry'Imana rivuga ngo mubabarira babagiriye nabi. Wewe nawe bite? Ko ijambo ry'Imana rivuga ngo mwengengane. Wewe nawe bite? Mbega siwe uri kurashihagura abandi, siwe uri kurabarya imitsi, siwe uri urabatabagura. Suzuma muhira bigenda gute, ku kazi hoba bigenda gute, mu bagenzi mubana hafi bigenda gute. Nukuri birashoboka gusohoka ahantu ubuzima bwawe buhindutse. Birashoboka. Ukwihana kuratora inyishu. Woba warashinye ku ijwi rya Mpwemu Yera, woba uri umuntu atacumva n'ijwi ry'Imana, raba ko atagihe wahora uryumva ukarishinaho. Woba warahagaritse kuganira n'Imana, woba waritaye mu burongozi butari bwo, bikagutwara umutahe, bikagutwara inyungu y'ubuzima bwawe, bikakononera ingene uri kuraba. Imana irahambaye kugira idufashe. Reka twese dusenge. Numva nsaba muri twebwe tuvuye hasi, ndabona abantu bakirije ibiganza nyene imbere y'Imana. Niwumva wodugiriza ibiganza Imana nk'utsinzwe ku rugamba akeneye gutabaga, uraza kubikora. Ariko kandi uburyo bwo gufasha gusenga neza nibwo buryo bukenewe. Hagarika ico dukwiye guhagarika, hagarika ibikwiye guhagarara mu izina rya Yesu.